ubusa 16 hanyuma masabira kiza arabakira kugira ngo abumvishe neza ingene vyagenze ariko reka tubanze tumuhe masabira kiza atashe nawe inshuti n'abagenzi kugira ngo bumve ko yamaze gushika kuri studio za Radio Cdo Akazi n'akazi. Yego murakoze cyane. Bwa mbere na mbere namanze kunezererwa kungene ndahashitse nsanga nahantu hameze neza. Banyiranyakira neza. Baranzungurukana neza aho ivyuma biri hose nditegereza ndabona ati bya bintu rero ndemeye nivyo. Hari ikintu cyumva. Ukakibarirwa. Ariko ubu nanjye nzobwira uwundi ati bya bindi rero bivugwa bigenda kunuku narahishikiye mbona birakomeye ndabona abamenyesha makuru baho Patricia ati wa mutamati yaramubonye ati ya myaka ariko ati ntarayababa cyane ntarayababa cyane ahubwo ni jewe ndumuhumure hanyuma rero ndabashimire ko mama yakanya ako gutasha inshuti n'abagenzi abambere rero mpereye ko ni mwebwe nyene urakoze abamenyesha makuru baha bose sino kuramwa nomwe canke ikindi bavuga amazina no habansanga umwe avuga ati tijangize uwa mbere ngo none ujya kwa mugize uwa mbere ni kubera birimwe birayaga bagashapura reka rero ndabashire muri rusange mwese yego cyane hanyuma nshimira n'umuyobozi wayo ukuntu yiyumviye akavuga ati shingira radio Cdo Akazi n'akazi je vraiment iyi radio atari kubesha jewe nkiyumva nari umuntu akunda kuryama cyane nkaryama nkatonda nko ku kazi nka saa yine aho ushakiye aho bwitiroho ryanyoheye nkavuga ati nakazi uyu munsi sinjaye singeza ariko rero ngiye nza ndumviriza ibiganiro biriko birayivugwako ncanza nkakabisa birahimiriza cyane kandi nasanze ari ibyo akazi n'akazi ubu je kushika uyu munsi burya hajyanye ugiye ku kazi kirazira yuko umukiriya ari wewe ari wakurindira cyangwa ukabona ngo wanditse kinimero nko kuwonya ati arantelefona hashitse hajya no kwihenda cyane hagiye urazinduka ukicara aho onye ukorera nyamba ari kwikiyosike yawe canke hariya tuvyita ibibanda nyene akaza agusanga ari huri akaba ari wowe mubwira ngo karibu cyane reka rero tubanze dusome buno butumwa hanyuma turabandanya tuganira unawagize ati bitomeze neza ndi Inosa Ikarama ndabatahije cyane na Josue na Miss Ragenda na Safia na Fabrice na John na Bernard ari ngaho ndamutahije Bernard wumvise ko bagutahije arakoze cyane reka twumvirize unawagize ati Shalom Dimiriatus mu Gatunguru nkaba ntahije pasiteri wanje nkunda cyane Eugenie na mama na mushikanje Chantal na chef wanje Veniste na mama na Irahigwa aha rero kunsamiriza Radio Cdo Akazi n'akazi barandika ubutumwa abandi bagatelefona kuri ya nimero dukunda kubaha 66 ubusa 16 kandi uhora wumva ko duhora dusoma ubutumwa rwose cyane uyu nawagize ati bite Jendi Fabrice nari nipfuje kubaramutsa abavyeyi nkaba mvuka mu bukeye ndamukiriza abo tuvukana bose nguyu munywanyi ku mugurongo reka masabira kiza Bernard amwakire allo nibite Sawa. mumeze neza Abananje nashaka gutasha. Tasha Natahije mama wanje na papa wanje bari mu ntara ya Bururi. Natahije n'undi mwana yitwa Sheria. Yego cyane. Na toto wanje Ngabire. Hama natahije n'abakunzi ba Radio Cdo Akazi n'akazi bose. ariko ntibatubwira akazina ka uva mu ntara yahe hama uje mu wambera akaririmbo Kuvaho na ka Sandrine Kamikazi reka mu kanya turakurabera
mwabyumvise ko Masabira Kiza Bernard yakira neza abakunzi bisamiriza radio Cdo Akazi n'akazi burya iyo umuntu amaze kuba umuambassadeur akomeye cyane araheza akamenya n'ingene bigenda akabitunganya neza. Regine hariya nawe rero mu buhinga bw'ivyuma ntiwo biraba arabica bigacika mu kubashirira ko uturirimbo muba mwasavye. Uwasavye ngo uzobaho ya Kamikazi nizere ko agomba yumve uyu Peniela imugwe neza, ariko naho biruko bivanya n'ukuntu abatwakura bari benshi. Reka tubanze tubandanye n'intasho hanyuma turazibashira ku rutonde. Reka twakirundi munywanyi ku murongo. Allo we ni gute? We uri kuravugana n'umwambassadeur Masabo kuva mu ntara nziza ya Rumonge? Ego turashima, namwe muri bande? Atwiganyire mugahaye. Ego. Tasha? Ejo mbere cyane. Murakoze? Nawe nyene. Murakoze cyane ndaguhaye amashi? Namutegeye nyene turi kumwe. Ego cyane. Ni yivyibuhire. Namavuta y'abadeni. Yasha bazoyisiga. Ndakurahi. Nariyose mugahaye. Na Evariste. Na Delphine mugahaye. Ego cyane. N'abandi bose biduliga triyaga tubanze kwitagati. Nta karirimbo basabira? Nta karirimbo basabira? Siriyake mugahahe yamaze kugenda, ariko mwavyumvise ko atwakuyaryohewe cyane. Yumvise ko kunsamiriza radio Cdo Akazi n'akazi ibintu vyahindutse. Uno munsi dufise umutumire yavuye kure cyane, nje bituma mwumva twamubahaye kugira ngo abateramishe gatoya mu kubakira natwebwe kandi tutagiye kure. Hariho ubundi tubona ku murongo, reka tumwakire. Allo allo, ninda twakuyari hehe? Aline kuri 14. Wumvise ko Masabira Kiza igere muri studio? Ego. Ngaho nakwakire rero mube muraganira. Na mahoro? Oui, ni sawa. Ego genda si. Urugendo rwagenze neza kabisa, nashitse ngaha nyene ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Hewe. Manzo tashe. Urakoze cyane mugwa urakoze amakosa. Ngo ari guhera ko wa wundi. Uraraba ntazongirire nabi. Nukuri. Ego cyane. Ego me. Ego cyane. Na cyane cyane. Ego. Nande? Richard. Wagaze nabi, allo? Raba uhagarara ahantu hameze neza, ntabwo turiko turakumva neza. Ubu ni sawa. Ubu ni sawa. Ego cyane. Ego. Murakoze cyane, Imana iguhezagire. Imana ikongera imigisha. Murakoze cyane, Imana iranje imbere. Ego. Reka bakurabire. Batagate bavyibuha. Murakoze cyane. Nezerwa.
uyu ni Aline kuri 14 ariko aratasha inshuti n'abagenzi nawe nyene agize ati ni mu makarimbo kavuga ngo sengera abasi bawe mwabyumvise ko Masabira Kiza Bernard ari we ariko aramwakira reka twakira uyundi allo amahoro y'Imana muntu w'Imana ame amahoro namwe bane namwe yego murakoze cyane murameze neza tumeze neza namwe mumeze neza aho muherereye yewe gaye nukuri ibintu byifate neza ego ndamukiriza masabo mu rumonge Masabo mu rumonge yahigereye reka akwakire ewe ko ndamwumva kabisa masabo sa amahoro y'Imana we nawe masabo ndaguha amashu urakoze sangwa ari ikaze mu bwami bwa radio Cdo Akazi n'akazi asante murakoze cyane Samirizi yacu ariyo yanyu kabisa yumva ko yasamiriza isumba zose ivuga n'izindi zikumviriza uko nukuri uravuze neza kabisa masabo rero ndagucasa kabisa ariko zindi njyanda kubura ndashaka ko tuzobona na kabisa umunsi muravuga hano witwa Isawa Ngozi kweli uravyumva kabisa ko ibintu bavyifata mbe buryo ubamajahe nce kukura ubwami bwa radio Cdo Akazi uri ngaho Bujumbura amajahe bana je muri kano mu tagata Bujumbura neza aho bita muri Miriwari ego ninabona kanya ndarabo kungene ndarabasa kubu ndamusigira nimero tuzobonana nangorane kabisa ndaze sakuba ari karanyumva sa arika zunguruke ni nazo twagiye uwa mbere ni wewe n'umuryango wawe wow urakoze Imana iguhezagire reka simana ubunga bw'Imana bwete bandanye tagata arakumva bana Miriam nawe tino umuntu wanje nawe sinongi bajati bandanye by'ibana n'umuryango wawe yadogije ibiganza byose reka simona akunda $3 radio Cdo Akazi n'akazi urumva ko bayirakoze ibintu by'amavuta bimeze neza kabisa na cyane reka simona rero abamenyesha makuru bose ba radio Cdo Akazi n'akazi bandanye mwibyibuhira bayasha batagata reka simona misi ragenda ndamubonesa mutako batazira mu cyaba dem ego reka zini bagiye abasi ndamubonesa kubu ndamuboneza ndamubonesa pya ndamubonesa fagaho mu kinama ego ndade mu mirango na Pierre kwinere kwa nayo wamuyenga na nsaka kibana yiribe byiza Pierre kisiga na emene wa Grunda na emene wa Ngozi na emene mugaye ba emene bose ni best cyane kaze ndage kibandanya mutagati ego pamera mugasenye kibiga sana reka nibonere rero umuntu yitwa Sarine kibana yiribe byiza reka nibonere umuntu yitwa Emile wakayanza kibandanya utagata arakumva mbone Alivera mbone Eranda mbone bayeke mukire kuranda mbone Priese ari yamugaye kibandanya yiribe byiza kose dezo so batezo fitike yakwibagiye reka nibonere John ndamubone Messi kandi mbone ari kuri 14 yakumvise reka mbone mukurukunda mbone ninza ndamubone jeje ndamubone afande minani ndamubone sese pick up sana bazi wakino kibandanya utagata neza cyane uraraba duho umurongo abandi umwanya ni muturi kuri atujana usaba akaririmbo reka ndagize ndamubone umuntu kwanda ndamubone umuntu twatutra na mapoza na devote bakumva bose ni ba devote kabisa ni bavuga batatuviza ngaho kuri radio Cdo Akazi n'akazi ni AMBASSADEUR reka ndamubone cyubamenye ndamubone Sentia ndamukunda cyane ndamubone Emmanuel ndamubone Santale muri pafe kibanda ngire byiza byose n'ikindi yakubagiye dira na yarobe na cyo kimwe bikora Imana kibanda yibuha ewe akaririmbo rero ego cyane bana akarimbo muti mutabira akaririmbo ka Noel kabisa urumva ko turi mu kwezi kw'imigisha kate kanezera umuntu yakabiri twabikora Imana kibiri cyo kimwe na Rodeshe Stara ni Imana cyo kimwe na Sandrine na Jose na Micheline ugomba kavuga gute akaririmbo bana mutarabira akaririmbo ka Gloria kabisa sawa murakoze kanezera na Jose na Micheline na bafite na Jose na Arene kumichenga reka tugushimira cyane Isawa Ngozi hariya muri Miriware ugira ibihe byiza nawe turafise umwambassadeur afata ku mutwe cyane aravuza abantu barenga 50 mu minota 3 uyu nawe rero akaba akuye agashimwe kunyarutsa mu kugira ngo atasha abakunzi be bose bitamugoye reka twakira undi munywanyi allo umunywanyi wacu ahahagaze ntabwo hameze neza kugiye cy'isaha 5:44 hano kunsamirizi ya radio Cdo Akazi n'akazi ikiganiro ni ntasho reka dusome ubutumwa bukeye nabagize ati bitandikeri muri Lilale hama nashaka gutasha ndataje Chanceline Wilson Salvatore na Sheri wanje bita Beniel Juste Ange Richard na mama namwebwe muri ku radio akaririmbo Melanie Boy ni wewe nshaka gusa muzoba mukoze reka twakiriye umunywanyi allo
mahoro neza akazina ninde mutwakuye muri he bikora imana mukinanira ego kaze cyane bikora imana ikiganiro n'intasho ego manza mukirize masabo ngaho namwumvise ndakumva cyane ndakumva ndakeneye kukubona kuri nama ndakuvuga ariko sindakubona ndi umuntu w'umutama humuye mfise imyaka 93 uzobabaza bazokubarira abambonye yabakunda bari kuhashapure batokaramukanya n'umwumvira hose wamajahe mukinanira mukinanira sinzi ko nk'akanimero kiwanje twaronderana twabonana reka kavuga kandike kavuge na kandike 69 300 Sacra 9 Sacra 9 sawa nako nyene tasha rero nasha abantu nk'abangahe ego amamere kuri misharire mu ngagara arakumva nawe wenyene murakoze cyane narishari arakumva miliyoneri bose barakumva misiragenda Sawangoza siyakumvise na cyane bana deja ego Ingene Yera ego ikamita abanwanyi baravyo ubu ndabifurize mutaga mwiza ni wasabiye akaririmba ka hari tekanateo sawa murakoze abanywanyi bisamiriza radio Cdo Akazi n'akazi ndabakunda cyane bafitaniye urukundo baramenyana bararonderana kandi nico civugo ci radio yacu ni akazi n'akazi hamwe n'urukundo gukundana no gushira hamwe nivyo dusahiriza abantu kugira ngo babigire umwuga Noagize ati bite ndidiyo nkaba mvuka Karusi ndataje abo tuvukana nibagiye guha karibu cyane mukuru wanje twaherukana muri 2021 Unawagize ati ndi Emeline Wangozi nashaka gutasha Arine Aruvera Safia na Deje Sakubu Mavuta Mapoze John Isa Wangozi Emile Wakayanza Bayeke hamwe na Tutravo Devote bitagatire urakoze cyane witagatire reka twakire umunywanyi ku murongo allo Umunywanyi wacu nibikunze ko tuvugana agatelefone ntikamukundiye ariko kujana 5 n'ibicindwi mwakura ku 66 49 ubusa 16 turabona ubundi munywanyi yashitse ku murongo reka tumwakire allo gakeneza namwe mumeze neza biteka cyagabanije ego murameze neza ego tumeze neza murakoze cyane ndakumva murameze neza ego turashima muvugana n'umunitwa nitonga Roger bejo bataza Roger Schuster niwe tuvugana neza cyane mu gihosha ego nagira tasha akwakire masabira kiza sa urameze neza nukuri ndashima uhoraho imana na leta n'abantu bakeyi ndashima imana n'abantu bakeyi hano nkahezwa nkahindisha igiti nkara birarenganye twagiye n'intasha tuvuga ati urakani ntazwa izo na mari mego cyane bubahwe sa hanyuma nce ntasha n'umuntu wazuzajyana dete hajya mu Kamenge yego nari hajya mu Kamenge nyene arakumva ntasha ndadaye na misiragenda yego na Pega na Chantale n'undi nyitwa Chantale bamutazira mama Cyongo tuyatayumva naye karakorera naho ndinde uvuga izina yego cyane ntasha n'umuntu wazuzajya Emile ntasha n'umuntu wazuzajya Salvatore ntasha n'umuntu wazuzajya Yoweri ajya kwa Bugingo n'uwo bari kumwe barakumva ntasha na Micheline ntasha na Charlene yego ntasha mazuza ryageze mashene mu bajya mu Kanyosha na Pete mugane hera mu Kanyosha nimba ndeze zamutazakizira ngoto one mu matara komeye cyane yego benasianga mu gihosha ntasha n'amazuza rya Vanessa nyine nga mu gihosha
abantu bose bakambuza radio Cdo ndavuga ati mwabaho cyane mwahisemo neza kanatenga iyi radio mbizwa nandi maradiyo agenda ego kabisa cyane ikintu ciza cyane uvuze nibyo indirimbo mondo indirimbo yitwa Emuyomba ntabaza n'agahamba nigiye Emuyomba ntabaza n'agahamba neza cyane urakoze cyane ego abakunzi bisamiriza radio Cdo Akazi n'akazi reka turuhuke gatoya kugira ngo tubandanye tuganira n'abakunzi bacu kwijera na gatano n'ibicindwi nimero ya telefone ni yindi nyene 36 ubusa 16 Gukunda ma birajyana ndayo mumbuzi ingogu aho umuntu adashima mama birateye n'agahinda nofuma ngenda nofuma nigira nibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nigira Ivanira n'inyoni n'inyamaswa Emuyomba mitikeje wengende Emuyomba nabaza n'agahamba Emuyomba mitikeje wengende Emuyomba nabaza n'agahamba Narukunda kiri muwanyu Ukunda kisi ntagukunda Nukunda nawe numukunda Nofuma ngenda Nofuma nigira Nibanira n'inyoni n'inyamaswa Nofuma ngenda muyomba Nofuma nigira Nibera ku gasozi ka kure Emuyomba nabaza n'agahamba Emuyomba mitikeje wengende Emuyomba rabanguma mbegwa Emuyomba nabaza n'agasahira Abakunzi bisamirizi ya radio Cdo Akazi n'akazi minota indwi gusa ikiganiro kiraza kuba giheze reka twakira undi munywanyi ku murongo allo Allo ahantu hagaze ni hameze neza ego mumeze neza namwe raba ahantu ushobora guhagarara hameze neza ntituriko turumvikana banzu uhagarara ahantu hameze neza ntituriko turabumva twebwe twumvamwo akantu k'ugwamo subira wakure hariho umuntu hasabye umusubiremo akanimero ko gutelefona ku radio akanimero ko gutelefona ku radio ni 66 ubusa 16 mu gifaransa ni 66 49 006 reka twakire uyundi munywanyi ku murongo allo mahoro neza Sandrine mukirekura kaze cyane utaje inshuti n'abagenzi wa mbere mpereye ko ni wewe urakoze cyambana mama wanje na Zenze Imana ego mbona abatuvukana bose mukirekura ego nabaye cyo kuri radio Cdo ego ndaramukije n'umuceri wanje yitwa Viana ari mukirekura ego nkaba ntahije abo kuri radio bose ego akaririmbo mucire ko cindisha abantu sibomana kayoye abantu sibomana ego urakoze cyane mugira umunsi mwiza nawe ugira umunsi mwiza
mushasha yaje kwirana si mushasha ahubwo nuwa kera ahubwo yahavuye aza kuturaba ndabumva n'amahoro cyane ameze neza none ndashima ego umunsi mwiza rero murakoze Sandrine Mukirekura na wowe turagushimiye bakwankurunuka bakifuza icyo tumupfa bakifuza ko wowe impumyi bagucanwa baguhisha no bakagutega imitego uyigwamo bahuruvugo. Sandrine Mukirekura yasavye indirimbo ivuga ngo abantu sibo mana yayoya nizere ko yamaze kuyumva ko yashitse mu mashini kandi imugwe neza. Reka twakire undi munywanyi Salvatore mwakire. Allo sawa Bernard akira umuntu murakoze. Allo sawa ni ndoherereye he Ijamari mugahahe kandi munywanyi mugahahe cha tukwandika Jamari mugahahe ya telefone ataravyo mu telefone utwinite turiyo ingene tungana none turaheze nta kundi yihangane unawagize ati shalom de divine mukinama ndatahije sheri wanje Maniga na Ana na Chance na Alliance na Radi na Estera na Ana na Jane ndamutahije na Masabo mubwire ati karibu arakoze cyane abakunzi bisamiriza radio Cdo Akazi n'akazi rero mu minota 4 gusa turaza kuba duhejeje ikiganiro c'intasho ariko reka tubanaye tubasomera ubutumwa n'abariko barakura na mwebwe ni ku 6649 ubusa 16 tureka twakiriye umunywanyi ku murongo. Allo allo mwaramutse amahoro neza amahoro ninda twakuye ari hehe Claude Mungagara ikiganiro n'intasho mwacumvise yego kaze cyane rero mutashe inshuti n'abagenzi kamere wari ngaho mu rumonge ni Masabo Masabira kiza Bernard yahigere ni Masabo nyene mumenda muramutse ndakumva ni sawa Masabo nukuri ndashima ego uhabona gute nukuri ibintu n'amavuta ntiworaba nubwo utojya wohaga na cyane sawa reka rero ntacyo naberekeze kuri mwebwe nyine ngaho babiri murakoze cyane murakoze kace mbona bashi mu kinama ego nuwo mavuta demu ngaho kumutakura Salvatore yego cendo ngitega nahabura umuryango wanje aho wibere urahejeje sawa ntakaririmbo basabira karirimbo ndahira ka Fernando akariko kose sawa murakoze yego namwe ugira umunsi mwiza Claude ngaho mu Ngagara abo watahije bakumvise uyu nawe agize ati Miriam ndi Salvatore mavuta kumutakura ntangira nimero yanje Masabo ayandike hamwe n'abingozi bose bandike niba yumve ni 69 16 11 45 69 16 11 45 canke 67 21 71 30 urakoze cyane abakunzi bawe ndizera ko bayumvise reka twakire uyundi munywanyi ku murongo. Allo allo mwaramutse ego muri bande mutwakuye muri he umunywanyi wacu ntibikunze ko tubandanya tuganira reka dushimira cyane rero mwese mwabanye natwe kunsamiriza radio Cdo Akazi n'akazi muri kino kiganiro dushimira Masabira kiza Bernard yabanye natwe hanyuma tumubwira ko yogira akajambo abwiye abakunzi bacu muri kino kiganiro c'intasho. Ego murakoze cyane ndabashimiye cyane kumpa akanya nkavugana n'AMBASSADEUR ego bibaza bahora banyuma mvugira ku radio nyene nka telefone nanze kiyo munsi ndavugiye mu vyuma vya radio Cdo ego banyumviye neza kajwi ndibaza nubwo ndi mutama kajwi kameze neza karacarimwo oya si cyane si cyane ego hanyuma nukuri nce ndabashimira cyane nundi azoza muzo mwakira ukunyene mu muhiki ya gomo yage
ego muhe ikiganiro kubera iradiyo si yiwanyu iyi ni iwacu ni kwanyu kubera ntimwoyumviriza mwenyene ngo hari icyo mwokumva twoba dutambye twirorera mu bisanzwe hariho umuntu yahora atubwira kare ngo burya ngo hajyanye ngo ufise ikintu ego ngo hajya ngo ntikiba ari gwawe wapi ubundi nawe yaciye atubarira ngo hajiwe ngo ndi umukozi wanyu ngo namwe muri ababosi bacu ego sinzi rero ko babeshe mwebwe muri ababosi gose ego si cyane ego hama ince rero ntasha banka bangahe banyuma ego ince ndawo mushere wanje araho mu Rumonge ego aha ndaza ariko aranyumva ndibaza ko papa na mama nabatahije bose ego mbashikanje bose hariho mushikanje ari mu ntara ya Kayanza muri commune Matongo ego ndamubwiye ati gubwa neza ego namushikanje nyene ari ahantu bita Ikinyovu muri Matongo nyene ndamubwiye ati gubwa neza ego hamace ntasha abagenzi bose abakunzi bose sinoronka noba ku mazina sinobashobora ego muri rusange ndabatashe bose hanyuma nce ndayipfuriza umunsi mwiza ego n'akaririmbo ka Noel kamwe kakana Yezu kavutse ni nayo minsi twimirije ego aho murakoze cyane ndabashimiye turagushimiye nawe ku kigoro wagize ko kuva hariya mu ntara ya Rumonge ugashika hano kunsamirize kugira ngo uturabe mu maso murakoze cyane reka dushimire rero Ezekiel dushimire Desire mu Gasenyi Salvatore ku Mutakura Peniel dushimire na Siriake mu Gahahe Aline kuri 14 dushimire Isawa Ngozi dushimire Bikorimana mu Kinanira dushimire Nitunga Rojeshu batazira Rojeshu Star dushimire Sandrine mu Kirekura Jean Marie Gahahe Claude Mungagara turabashimiye cyane rero mwese mwatwakuye eka nabanditse ubutumwa tudashoboye kumenya amazina namwebwe turabashimiye mubandanye munezanwa natwe kunsamiriza radio Cdo Akazi n'akazi turashimiye Regine yadufashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze cyane Ijoro